severe n'umurwi wagiyeho mu nzira tuzi binagoranye washaka, ariko amaherezo abarundi bamaze kuganira bumvikanye yuko umugwi wita umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira canke no kunwanisha abarundi, reconciliation, CVS, commission vérité réconciliation, umurwi wo kumenya ukuri no kunwanisha abarundi. Ibi vyaciye mu biganiro hagati y'abarundi bose. Abo rero nkuko nabivuze nibo bagiye kuduha icegeranyo ca kabiri gikuru gikomeye uno munsi. Severe rero sumurwi w'ishavu, sumurwi wo kwihorahorana, sumurwi wo kuzura ama emotion aya naya, amarangamutima, n'umugwi ujejwe kumenya ukuri. Ivyo tumaze kubwirwa mu cegeranyo ca mbere twarose gikomeye, n'ivyo tuza kubwirwa uno munsi mu kindi cegeranyo ca kabiri gikomeye, ni kutubwira ibijanye n'ukuri. Ukuri nako bashobora kuba barabonye. Ico tuzokoresha ukuri mwacumvise ni ukunwanisha abarundi, gukora ku buryo igihugu cacu kigenda gitera imbere, kiba stable, igihugu cyacu kikaba stable, kigashobora noneho kwiteza imbere, abarundi bose tugafatana mu nda, abarundi bose nkuko bikunze kuba n'umukuru w'igihugu ahora bivuga, abarundi bose bakaja hamwe, twese turi hamwe, ibintu birashoboka. Umurwi severe nturega. Iki cegeranyo baduhaye cyangwa ico bamaze kuba n'iki baza kuduha, sije kugira ngo umugwi severe urege, oya, umugwi severe utwereka ivy'ukuri. Abandi bajejwe kurega cyangwa kurenganura, ibyo n'izindi nzego bazoheza mugabo bamenye aho bahera. Ibyo tuzoba hano bizoba byavuye hano bazoheza navyo babikorereko. Umuco mwongereye no gufasha kugira ngo twumve neza uko kuri ingene guteye, hanyuma muratubwira muti noneho twimenye kurushiriza nk'abarundi, kugira ngo tumenye uko kuri kutwigishe kumenya ingene two kwitwara mu bihe biri imbere, kutwigishe ushobora kunwanisha abarundi, ushobora gukundanisha kandi abarundi. Ukuri kofasha kugira ngo igihugu ntigitabagurike. Mwatubwiye ko aho twaciye ari harehare, nivyo, ariko hageze ko igihugu cisanasana, tukagisanasana twese atawusigaye inyuma. Ariko cyane cyane mukatubwira muti uko kuri kudufashe kurengera ibyo twabayemo, kugira ngo turabe imbere heza. Murakoze cyane.
nari navuze nti seve ntabwo ari umurwi uje kuzura ishavu canke kuzura kaboze, oya na gato, kandi turavyumvise. Rero murakoze cyane mu izina ry'umuguzi. Turabonye ko mwarakoze kandi mu bihe bidasanzwe, kandi nigeze kubabwira aho hambere ni umurimo mwajejwe, ni umurimo ukomeye cyane, umurimo wo kwihangana, umurimo wo gukora nk'uwikorera, umurimo wo kutaraba amasaha, umurimo wo kutagira ubwoba, umurimo wo kurondera ineza y'abarundi. Rero hano twari tumaze igihe twumva abasenga abihebeye Imana, ariko na hano twokyongera ko yuko iki gikorwa ni nk'icy'abihebeye Imana, igikorwa cyo kuremarema imitima y'abarundi. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Icyo gihe rero hari ushobora guca umugani ukaze uterana n'ubwoba, hariho n'abashiramo indahiro usanga zikomeye kugira ngo baryoshye ibiganiro n'ibindi. Tukaba duteye ko n'igikumu kuri no declaration biraba uko kuri kuvugiwe hano, kumenyekaniye hano, ugutsimbatajwe ukuri gutsimbaye kuko si ubwa mbere, bigiye kuzodutuma twebwe abarundi mu mitima yacu bamwe canke benshi bumva ko bagororokewe, bumva ko banonokewe nk'abarundi. Ikindi nacyo nuko turazi ko bariko baratwumviriza hanze, haravuga bati bigenze gute, hari bariko baratwumviriza. Niko bimeze. Ikibazo c'abarundi ni twebwe nyene abarundi tuzogitorera inyishu. Icya kabiri nuko bashinga amateka bakenguza amateka, reka namwe muriko muratwumviriza muri kano kanya, nuko ikibazo c'Uburundi ntigisa n'ibindi bibazo byo mu isi, kuko abarundi bariyizi, bafise uko bateye, bafise culture yabo, bafise ururimi rwabo, bafise ingene babaho. Rero ntushobora kubaho nk'uko ibindi bihugu babaho. Bica bituma rero ibibazo byacu biba iby'iwacu, akaba natwe tumenya ko tuza kubitora n'ingene tubitorera inyishu. Icyo cyari cya kabiri. Icya gatatu, ingene iki kibazo kizohera ni twebwe abarundi cega. Nimba ari twe dukeneye kubaka igihugu, si abandi bazoza kutwubakira igihugu. Ni ukuvuga ko ingingo zose zokenerwa kugira ngo zifatwe, igihugu kimere neza kurushiriza, igihugu kibe stable, kibe icy'akarorero. Si abo hanze bazoza kutubwira ngo bigende uku, ngo bize bigende uku. Oya, twebwe abarundi nitwe tuzofata ingingo zose zikomeye zikenewe kugira ngo igihugu kibe stable, igihugu kibe igihugu cy'akarorero nk'uko nari ndabivuze. Aha rero ni twebwe abaserukiye abarundi hano tuvuze tuti ikibazo no kugiteye, ikibazo tigitoye
turacemeje uku turakomyawe turagize gute n'ibindi bizokogwa twebwe abarundi ubwacu mu nzira yo kugira ngo ibintu bibe vyiza kurusha abantu banywane kurusha abarundi baje mu nzira yo kunywana kurushiriza ko kazoza kacu iriya 2040 kuvuga ngo imbona kazoza ntizoshoboka tutanyoye wa muti urura tukemera tukanywa umuti urura tukemera nous dépasser nous-mêmes pour le bien y'igihugu pour le bien kazoza cy'igihugu cyacu. Murazi ko aho hanze ugize nguhe ikibazo cyawe cy'inkora mutima ukakizeza abo bantu bo hanze baca bagikora uko bagishaka kandi bagikora ku nyungu zabo, ugasanga wewe wabahaye ikibazo wowe ahubwo ntacukuyemwo. Twebwe rero aho tuvuga tuti iki kibazo cy'abarundi ku matati yabaye mu gihugu cyacu reka tugifate mu ntoki tubona iyo turiko turaja kuneza abarundi bose. Turibaza ko rero aha muri kano kanya mukoze niyo matwavuze dukoze igikorwa cyiteka aha ntibihagaze. Iki gikorwa tutaza kuzogihagararira tukakivuganira ahantu hose bizaba bikenewe, tukagishigikira abasevere nkuko mwabivuze tukabashigikira urya mugwi, natwe ubwacu tugashigikira iyi ntumbero twerekanye no munsi kuri kino kibazo. Intumbero y'ukumenye kuri hanyuma abantu bagafatana mu nda, abantu tukagira urunani rumwe, abantu tukaja hamwe twese kugira ngo twiyubakire igihugu cyacu. Ukumenya ukuri biduhe inguvu zukumvikana gufatana mu mugongo kurusha uko byari bisanzwe. Ukumenya ukuri biduhe inguvu buduhe kubona kure muri kazoza turiko twashize imbere kazoza mbona kazoza 2040 kugira ngo kukuri kuzodufashe ijya mbona kazoza iduhindukiyemo ituviremo inkingi zo gutera imbere ku gihugu cyacu.